Of course, my name is Amipro, the MC, the electricity, the king of interview, the MVP. Iyi ni Amipro Show257. Remember kugira subscribe, share na comment kugira ngo ubu mbere kuzarakurikirana ibikorwa byose dushira kuri Amipro Show257. Nkuko mubibona uno munsi ndi only DJ nyene naje kugira ngo tuganire, naje kugira ngo turabira amicokwa kugira ngo music industry ishobore gutera imbere, naje kugira ngo nshobore kubereka abaririmbyi n'abakunzi babo aho basanzwe basohokana. Tuzaguhera kuri couple ya Mugani Desire, ni couple muri ko murabona ku mafoto inyuma yanje. Ni Mugani Desire asanzwe akundanye n'uwitwa Edith Stein na Nucanke Kimana, bakaba basanzwe banubakanye bafise ubugeni kwigenekerezo rya 25 za kuno kwezi kwindwi. Ni Big Fizo na Edith bafitaniye ikibondo kimwe. Uyo nawe sundi n'umwana yitwa Victorine Eden, niwe basanzwe baravyaranye muri kino gihe Big Fizo hamwe na Edith. Indi couple nifuje kubereka uno munsi ni couple ya Bizimana Abubakar Karum Satbi ari kumwe na Bell Nice Ingabire, basanzwe bakundanye bafitaniye n'ikibondo kimwe n'umwana baherutse kuronka mu minsi iheze, nabo nyene muri ko murababona ku ifoto inyuma yanje. Undi muntu muri kino gihe asanzwe yubakanye neza n'uwo basanzwe bari kumwe n'uwitwa Natasha la Namba la Bamba canke la Boss, yubakanye n'uwitwa Alfredo Froyo n'umutariano basanzwe bibera ya muri Club du Lac Tanganyika. Natasha rero na Alfredo Froyo bafitaniye umwana umwe yitwa Julio Froyo. Nuko bimeze ku ruhande rwa Natasha ngenda banga muri ko muramubona ari kumwe na Alfredo Froyo. Undi muntu ndifuje yuko ndabereka couple yiwe ni Vishu Peace and Love, umwanditsi w'indirimbo nta bundi buhinga n'izindi nyinshi. Vishu Peace and Love asanzwe akundanye n'uwitwa Kiki, niwe basanzwe bubakanye banabana na Vishu Peace and Love hariya muri zone ya Kinindo. Undi muntu indi couple nifuje kubereka uno munsi ni couple y'umuhinyanyuza kongera akaba umuririmbyi n'uwitwa Kuri The Magic canke Kora Mahitsa, asanzwe akundanye n'uwitwa Giskael canke Gigi, niwe basanzwe bakundanye na Kuri The Magic. Gushikino saha nta kibondo bararonka nkuko Vishu na Kiki nabo nyene nta kibondo bararonka gushika ino saha. Indi couple nifuje kubereka ni couple mazi iminsi itovye mu gisagara ca Bujumbura, ni couple y'uwitwa Walase Wale Wale kuva muri Ingo Live Band, asanzwe akundanye n'umukobwa yitwa Yusla Keza, asanzwe abahariya muri zone ya Kanyosha. Ariko ni Walase Wale Wale yigeze kuba akundanye n'umukobwa yitwa Kiki Kina, ndetse bafitaniye ikibondo. Kiki Kina yigeze kubagira karaoke hariya muri Peace and Love. Nuko bimeze anamwe mu makouple dufise muri industry ya music y'u Burundi. Indi couple nifuje kubereka uno munsi, wibaza yuko ari couple yande, banzogire subscribe, share na comment ama ngaruke ndakubwire iyo couple iyariyo. Yes, ndabashimiye abantu mwese mumaze kugira subscribe kuri channel ya Amipro Show. Tugaruke n'indi couple ihari mu gisagara ca Bujumbura, ni couple y'umuhinyanyuzi yitwa Lil Every Pro, asanzwe akora muri Rehoboth Trust Bdi hariya kwa King Daniel muri zone ya Kamenge. Lil Every yigeze kuba akora muri Master Music. Ni Lil Every asanzwe yubakanye neza n'umukunzi wiwe, ndetse mu ndwi heze niyo bagira etat civil muri inondwi nyene turimo ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 18. Lil Every azokubaka ugwiwe n'umutambukanyi wiwe yitwa Yvette, umukobwa mwiza cyane, umukobwa twenga neza cyane. Yes, nuko wowe uriko urakurikirana Amipro Show257, ni yahe couple wifuza yuko tukubwira, nuwahe muririmbyi wifuza ko tukubwira n'umukunzi wiwe? Ja muri comment uraheza utubwire iyo couple wifuza yuko tukubwira. Ariko imbere yuko ndangiza mu nkundire ndabibutse yuko igenekerezo rya 26 igenekerezo rya 26 kuri Saint Jean Paul II hariya muri zone ya Kinindo hari giteramo gikomeye cyane. Uno mwaka kizoba arico giteramo ca mbere ca gospel
ndetse na profane kibaye kandi kizokwitabirwa n'isinzi ry'abana. Igiteramo kizakirimo abaririmbyi nka bose ba gospel music. Ni igiteramo cyateguwe n'umugwi witwa Victoria's Team. Igiteramo citwa Kainos. Hazoba hariyo umugwi Redemption Voice, hazoba hariho Big Zoe, hazoba hariho SMS, hazoba hariho MTC, hazoba hariho Gladys Iglesias umwanditsi w'indirimbo Prayer After Prayer, Prayer After Prayer n'izindi nyinshi. Hazoba hariho Kelo Supendo, hazoba hariho Full Life kwinjira n'amafaranga make gusa, musabwe kuza muri benshi. Izo ari genekerezo rya 26 ukwezi kw'indwi uno mwaka nyene turimwo kuri Saint Jean Paul II. Of course mwari kumwe na Amipro the MC. Ku ruhande rwa kabiri nari kumwe na Kali Amore, umuhinyanyuzi yakoze amasanamu y'indirimbo Kavorivori ya Estanisha. No umuhinyanyuzi muri kino gihe ariko aravyifatamo neza kuva muri Rehoboth Trust Bdi. Mwifuza gukora nawe mushobora kuza kuri Boulevard, kuri avenue Boulevard de l'Iprona, ngaha impande ya Havana, ucubona Pharmacie Salama, ucuwinjira muri Global Business, ucubandanya gushika ku mwango wa nyuma uraza kubona ahantu handitse Rehoboth Trust Bdi. Uraza kubona Kali Amor na gukorera amasanamu kandi yakora ku mafaranga make, nituzimba muri Rehoboth Trust Bdi. Mwakoze, Imana ibahezagire. Hasta la vista.